Hello everybody, mwamaze kuba neza na neza yuko ari Silver Boy naje hano muri BK TV. Uno munsi sinaje kugira ngo ndabaganize ubyeke n'amatelefone oya. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku magara yacu turabukungene yifasha bamwe bamwe cyane cyane kubagabo, abasore, inkumi, eka buri umuntu wese. Murazi yuko ingwara idasezerana, murazi yuko ingwara itaguteguza mugabo twese tugendana ingwara murabizi. Na cyane cyane rero kubagabo rero niwe ngomba nze dukorane neza. Biteye tugomba tukorane gute? Hano haraga akaboro mubona afise ngaha akabakita umururasase. Umururasase rero kungena ukora akantu karafashije my friend, akantu kameze neza cyane. Ikuvuga wowe ugendana ingwara bita amibe, umutima, amaso, ukuranyumva kandi nawo atanga uvu ufise wo mugabo. Urumva akarongeza inguvu kubagabo, mu byumba akarongeza inguvu kubagabo my friend. Nubwo kano kantu reje mu ukabona nagasanze muri boutique. Ndabaza ati mbega akantu kitwa gute? Bambwira ati numururasase. Ndabaza none umururasase ukora gute? Bo ni bashimye kumbwira bambwira ati gendo testing ukore unwe wumvirize. Kuko rero akamaze gukanwa usanga ari ibintu bimeze neza cyane. Nta byinshi ndabizi ko uretse ko maze kubona ko kavura ingwara amibe amaso, kongereza ingufu ku bagabo, umutima n'ibindi. Kuvuga akantu rero maze ugafata afise imwe muri izo ingwara yawe irakira. Kuvuga rero ukeneye kumenya byinshi cyane kuri uyu mururasase. Hari nimero ziriko ngaha. Nzonge ndababwiye kugira ngo namwe mugire muze mubashe kurondera uyu muntu akoze aka kantu. Ari no kumushimira muze mumushimire kubera ko murabona umuntu akomeye cyane. Abwiye ko jewe Silver Boy ndetse na BK TV yuko bore kantu kose kubwenge kazoba kabonekanye yuko hano muri BK TV ari ahantu hambere zizotangura kubibamenyesha. Reka ndabwire izo nimero zo mururasase. Kuvuga ni 69 amajana 472 amajana 712. Bo ni kuvuga 69 472 712. Bo ni kuvuga rero aho wifuza kumenya ibintu byinshi cyane cufata urondere uyu mujama w'umururasase. Nanje ubwanje ntawe nzi. Ko ndababwira ukuri ubwanje ntawe nzi uretse yuko nabonye gusa amateka y'aka kaboro y'uyu mururasase. Ahubwo rero reka twava tuganira cyane, reka manze nugurure manze numvire manze numvire ugira ngo igende neza. Akaboro ni danje. Ahubwo rero uyu mujama w'umururasase mani umujama yubaye kubera ko kakoze mu bintu by'ubwenge gusa ne aesthetique ndibaza murakabone hera. Nubaje rero mu boutique uzuraba ahantu kuri etiquette uzuraba ahantu handitse umururasase niho uzomenya yuko ari wo umururasase. Akantu kameze neza my friend. Niko ndeba niko kabisa. Arabajama benshi cyane nzi bagendana ubumuga. Arabajama benshi cyane nzi bagendana ubumuga n'abagabo ari umugabo atinya gutaha muhira kubera impamvu nawe mucamo yimenya. Rero wowe utinya gutaha muhira umuntu w'umugabo uja gutaha bamaze kujyama muhira bose ndagusaba gukonsoma kano kaboro bita umururasase. Ugende mwiboti ukagura iboti ki ari yose ujamo nikazimvye n'amafaranga makeya cyane ni 1500 cyari 1500 kikakubuza gutaha muhira umuntu w'umugabo. Ni kibago rero ku basore ari abasore jaho bameze ukuntu. Ndiko ndababwira ukuri uko ni nukuri kubera ko n'ibintu biba. Hari abasore rero bameze ukuntu nabone ewa ndabivuge cyane ndabivuge mwamaze kuyibona none. Hari abasore rero bameze ukuntu reka ndabivuge ntangwane yo kumenyegeza kubera ko umuti urahari. Nikuba rero abasore ugasanga niba abasore wa mani bameze ukwakondinye nabihovye mwe mu musanze munabize kandi no babwira byinshi gusa akaboro mani gende mu karondere nimero nazibabwiye ubufasha bwinshi kantu gatora nibagiye kubabwira akantu bikozwe ngo nakuma ndababwira ngo umururasase. Bikuvuga rero umururasase ngaha ndabona ukoze mu bintu bita kenkina murazizi none ubwabo boro bwawuti akacaza ibintu bitwa ngetwa. Je naje ngetwa ntayo nzi bagabo akacaza ico bita icyayi akacaza na muringa cyo kimwe na aloe vera na sezame irimo. Urumva ko kano kantu gafise ibintu byinshi cyane gafasha. Baje no camvuga nko ku banyeshuri
umunyeshuri kubera kumaze kumvamo sezame nayo akamaro kayo murakazi. Uri umunyeshuri genda urondere umururasase. Uri umunyeshuri genda urondere umururasase, uri umupapa genda urondere umururasase, uri umukenyezi rondera umururasase, uri inkumi rondera umururasase, umusore eka umuntu wese akeneye umururasase arawuronka giye muri boutique. Narababwiye yuko hano muri BKTV Silver Boy n'ibindi. Bo ubundi munsi rero naringe ntababwiye kandi kano kubwenge tuzobakorera ni kuvuga ku bantu mumenye dukorana ama emission ku ma telefone, ni kuvuga vuba cyane hariho emission iri mu kuza telefone. Mwamenye ndababwira by'amakode bose code tuzinjiramo indani muri telefone ndabereye kungena ushobora gutunga telefone zibiri muri telefone imwe. Akakabara kano kubwenge ngiye ndababwiye.